y'amafaranga bamaze kuyegeranya ku buryo ashobora kuja kuri konti umwanya wari wose. Twebwe bitunganya neza muga mu mwanya tuzakuba twaje kubitunganya. Okay. Oh. Sawa, ubandanye by'umwarimu rero. Sawa. Steve yarapfuye. Wow. Reka kunkinisha. Ndi serious. Ngira Steve ari he? Kuva ryari nje nawe dufite. Please. Don't reka gukinisha urupfu. Ikintu mbona nuko iyo ndakubikura. Ariko abahungu mumeze kimwe. Abahungu mwese meme majority niko mumeze. Mwese mudahinduka. Sikuvuga ko be. Ahubwo ikibazo ni icubuzima. None nko unye dufate. Niba amenye gusa muhera yuko yifise. Aho nyine bazaba bakwirukanye. Sawa? Basi ndakubwira ikintu kimwe. Iyo mbashaka kubikurako. Kamva ko ntayikurayo. Wese nari kukugisha inama. Turachopoye. Umuceri uri. Bayi. Ko yugirusheshe. None ubwo nje gufasha iki? Ikabasi turasha korishaka. Yasha kanzotekesha. Po, mama sheri. Burya reka nubwo nje nganye nembuza akantu kuko ndi umumenga byari bibereye. Po, je ndagushimira ko wemeye kwiyumvira ukareka kumva amajambo y'abantu. Kanyemera kugaruka mu rugo kugira twubake. Nuko numva ko no gushimira. Oh, sinumva ko nakagushimiye ngaho ariko urazi byose nibyaje n'umwanya uzoboneka kumburana nagusohokane mbikubwire birambuye kugira ubyumve. Kandi ikindi no kubwira ntuhangayike. Ikibazo cyari gihari. Pi. Cyarakemutse. Nta kibazo. Kandi mani tudimbere. Byabaye ntibisubire kuba. Oya. Nikizonagaruka ikintu gusaba ntukumve amabwire y'abantu cyane. Wumvise ikintu hanze icyo bavuga kuri jewe zo mu mwanya tukiyage kuko ni twebwe twubatse urugo nta uzotwubakira. Si sawa? Amajambo mu bisanzwe Kevin. Yego boss. Wewe uri umuntu muzima ndabona ko umukozi mwiza akazi ugakora neza ukitayeho. Ndabishima cyane.
kandi na mugenzi wanje Dani arakunezererewe ko umukozi mwiza. Ariko rero nk'umuntu uvuga ngo agukuriye akuruta mu myaka, ndumva ari impanuro noguha. Impanuro noguha si izindi, hari ibintu maze kubona nk'umuntu akuze, je maze kubonesha amaso, mbona yuko bidashobora kukumira neza, bishobora kukumira nabi, bikakuzanira nk'ibisanga kandi bitari bikenewe. Urabona ko we waje mu kazi ukaja hajya muhira kwa Dani ukisanga nko mu muryango, ariko ndabyimenyerano mufitanye n'umugore wa Dani ucunga sana, kuko nka mujya mugabo yo bimenya ko kwica yo kwica. Bose kuri ico camabuja wanje Madame Dani, nukuri hagati yanje nawe nta kintu catari kiri hagati yacu, usivye yuko ni nka mabuja imigenderanire nagiye no kunyitaho by'umukozi bisanzwe, ariko nta kiri hagati yanje nawe. Ego nivyo arakunda kuguma mpamagara ngo ndagutuma ibi, ngo ndagutuma ibi, kenshi ugasanga turi kumwe, araza hajya nkorera aje kuntuma canke akaba ari hari kenshi, mugabo nta kintu kiri hagati yanje nawe. Gusa je nk'umuntu akuze, ibintu mbonesha n'amaso yanje biraboneka ko birarengeye kuba mabuja n'umukozi, kuko nk'umugore uri wawe nta muntu yo kwihanganira uburyo muri kumwe, uburyo mwisanzurana, uwo ari wese yona ko ari ikindi kintu kinyegeje inyuma. Rero je ku mpanuro noguha ico kintu kireke. Hamaze reka nacu ndagushimire kuri follow wagize. Sinzi ukuntu bivuga, ariko reka mvuge merci. Mvuge merci, Imana nadutabare, ibyabaye ntibize bisubire kuba. Cyane cyane. Okay, hama wibuka ya gahunda kwa muganga ko tuza kugemura urujya mu mamuheruka kubyara. Yego niyo mpamvu duko ndivuga. Ujya wibutse piripiri? Yego, nakabonye. Okay. Okay. Sawa, turasubira dad. Sawa. Tazomera nk'uwundi, kuko hari n'uwundi mukozi yakora neza muri bijya bya Imana zitwa Kuri, baramwirukanye nawe. Kubw'ibyo nimba ibyo uvuga ari byo uri siriko atakini ikintu kinyegeje inyuma kijanye n'inkundo n'ibindi n'ibindi, woca ugabanya iyo migenderanire ukamubaha nka mabuja wawe, ukirinda kwa kumenyera, kuko plus akumenyera plus ingorane ziza. Nta mugabo w'umuntu yo kwihanganira ibyo umaze kubonesha amaso. Ndaguhanuye nk'umugenzi, ndaguhanuye ko ndagukunda kandi nifuza ko ubandanya akazi neza. Bivuze ko ubibandanije kujya umunsi Dani yabibonye, ndakurahiye. Zari impanuro bose nukuri je no biziza yuko atakibazo kizohaba, kuko ntaco mpanga nawe, nta migenderanire irenze y'akazi jewe nkeneye. Nivyo ndacara umusore mugabo ujya ndamubaha, uretse iyo migenderanire wengera yo bashaka agerageza kuguma azana, jewe n'akazi konyene, kandi sinkeneye gutakaza akazi mwampaye nakarose ndagakeneye, kandi ko niko kambeshije. Niyo mpamvu nkeneye gukora neza, sindagahombe kubera ibi nabiriye. Okay, byari biganiro bisanzwe n'impanuro nyene bisanzwe. Igikuru nuko ubandanya akazi neza, ugaguma nyene twitaho, ukitaho akazi, company zacu zigume zaguka zitera imbere. Ibindi ni bisanzwe, ndazura umuntu akuze wumvise nawe uzomenya ingene witwara. Fata none
Reka mwana nzi neza wabaye. Umviriza Queen. Hari ikintu ngomba kukubwira. Gusa ndizera ko umwe muri twebwe ngaha kitamugwa neza. Ko ntego habaye. Queen, twaragiranye ibihe byiza. Twaraciye muri byinshi bitandukanye. Twarenjoyinze bihagije. Ariko ndashaka kuva ku isaha n'uyu munota. Ibyawe nanje birangira kandi ubyibagire nkaho bitabaye. Ubuze gute? Icyo tumva niki? Ngo ngiriye. Ngo nibagire? Ya. Gato. Queen, naraguhaye buri kimwe cyose urabizi. Ibyo ngiye gukora suko ndi umwana ndakuze ndi umuntu kandi ndashona ndanatahura kandi nawe uratahura bizi. Ndakwinginze umbwiye. Ubwira iki? Nakoze iki? Tuviki. Nakoze iki je ntamenye. Uri umuntu nanjye ndi umuntu. Ariko twese mbere ko umuntu akunda umuntu abanza akikunda. Uranyumva neza? Urantahura? Ntabwo aya mahirwe madama mpaye no kongera kuyapfusha ubusa. Niyo mpamvu ngusabye uje kure y'ubuzima bwanje. No, Dani nibibaho. Ibyo nibikuru kurangore. Queen, aha ntabwo twaje kuvuga byinshi ndi mu kabari. Uranyumva neza? Ikintu gusa ngusabye ibi bintu byawe nanjye bigaruka. No. Please. Ibuka ibinini na minsi. Bigatuma ntazosubira no kubyara. Kubera wewe. Unera induru. Ibuka inda nakoreye kubera wewe Dani. Unaraga kutubyarana. Bisigura? Dani wonsiga he. Please. Queen, aha turi mu kabari amfiza. Gerageza kwiyubaha. Kwinginze mamarira. Oroha ntushavuze ngo urenze ngaha. Icyo kosa nturinkorera ndakwinginze. Okay. Dani ndakwinginze ntunkorera icyo ukora. Umviriza. Niba ufise ubwoba bw'ibyo naguhaye. Ibinzu, ibigerementation n'umuduga bigumye. Dani. Nagufise nacho namamfise please. Ndagukunda. Dani please. Sigenda ukunda cyane Dani. Ntusige mu rukundo cyane ndakwinginze. Okay. Ntizo mwanya gato. Urashaka kunyuma? Kwinginze Dani. Ariko bikari kumbwa. Waranyiciye ubuzima. Waranyiciye ubuzima ntuzige cyane. Basi ndakubaza. Wibuka ko mfise umugore. Nacyo bimbwiye. Inyishuro je nguhaye ntabwo noja kwibutsa amahirwe y'umugore ahubwo byiza iyakira. Mama rero ndugume mu rugo Dani. ukora nkuko umugabo akoze. Reka kumena umutwe meme. Je ntakintu nakimwe ntakubwiye ntaco ndaguhisha byose narakubariye. None meme je ushaka nkuriki. Awa nkuye muhira kugira uzurangegagurira muri ribarabara. Je sindiko ndakujyagagura anje. Ikiriho ndiko ndakubwiza ukuri. Kandi bisaba unyumvirize. Kuko jewe sindiko sinumva ko nuhagarara imbere ya Dani. Ngo ndiko ndamusigurira amakosa ukora wewe. Kandi uri umuntu ukuze. Meme turashobora ndanye tutugiye. None genda. Ariko anje hari ikintu kimwe nawe utari kuratahura. Umviriza kwanza. Meme reka kunduhisha. Iyo umviriza anje. Icyo umugabo akoze nibice bisobanura ko nawe ucu gikora. Je mfise umutima w'inyama. Simfise ibu. Ego menda byumva. Ariko nibice wibuke yuko uri umugore. Ako nako ko umugore ukibuke.
uyu muhungu ndamuzi ni umuntu yakuze mbona mu ncamake n'umwana mwiza cyane kandi naho yahora akora pe baramuvuga neza nuko gusa byashitse akazi aho yahora akora karahera urumva nizere ko hari umwana mwiza atana kimwe azoza kutwononera. ariko mabuja ni kangahe nguma ndakwiyama uriho kumukorera bino bintu ndaba nk'ahantu turi siko we nubona ko ushaka kunkwegera kweli mabuja urazi ko mfise umukunzi nawe wubatse siko icongeye ko uri umugore wa boss bino bintu bibandanije ntubona yuko je nshobora kugirirwa nabi ntabizi ushobora kuva mu kazi ushobora no kugirirwa nabi mu bundi buryo bwari bwo bwose rero mabuja Kevin, come on. Ni kangahe maze kukubuza kunyita mabuja sa none ugomba ndakwitende Kevin ni mabuja wawe aha urinde none si ni mabuja wawe kandi Kev of course ndazi ko nubatse ndabizi jana kuri jana nakurondeye ndabizi ko nubatse Tani turavuga byinshi ico nakurondera urakiza nikijya nyine mabusha ntabwo byoshoboka nyimba arico wandondeye ntaco ushoboye why nigiki wamburanye wewe hari ico naguha cyose ndaguha nigiki wamburanye nivyo mu mpemba umushahara ukwiye mwampaye akazi keza ariko ico kindi kirenze ngaho ntaco ushoboye mbabarira kakuvuga nabi haguhandwa ku rurimi wohandwa ku maguru ikakuvuga nabi genda umuntu mwiza ntaco wamburanye ndahari ku bwawe please ico nshaka nikijya conyene gusa ikibazo mfise mwara kikubwiye no ntabwo bishoboka kandi no gusaba yuko vraiment wera n'umunsi ndakwingenze mbabarire ivyo bintu uko umuza sheriki umenye ko shenda umukozi ivyo bintu ndabikwingenze Kevin ndagukunda nigiki ntagukorera nigikubuze unkunde kandi ufise umugabo kandi ico naguhamagariye cari ico siko nibaza yuko ndasubiye ndagushukamiye ndagusavye iyo migenderanire ihagarare dupfana akazi konyene kandi nibaza ico nkubwira urumvise Keva please mabusha ndagusavye no Keva please ntugende Keva Ni sawa mabuja? Ni sawa, tubazanire uduke.